Isi turiko turazirikana mu bisonga vya mbere amajambo y'Imana azananye mu gitabo c'inkunguka. Uyu munsi turajabutse gatonya tubandanya twumva ingene Imana itera yubaka igihugu cayo iciye kuri Musa. Ivyo tukabisoma tubandanya tubisoma mu kindi gitabo, iki gitabo twumvise ca bene Levi, le Levitique. Ni igitabo cane cane kivuga ibijanye n'indinganizo y'ibintu vyo gusenga muri Israeli. Twumvise amakoraniro meranda, eka n'imigirwa n'imigenzo bijana no gusenga no kurinahaza Imana. Uyu munsi turumvise ingene mu camake batubwiye imisi mikuru Imana yonyene yashimye gusangira n'igihugu cayo. Gezi karabika musiti gendo babwire imisi mikuru ikiranga misi, bene urutonde rw'imisi mikuru tuzohora duhurirako ngo twiginane. Burya Imana iriginana n'abayo. Imana ikunda abayo ku buryo iza igasangira imyanya iryoshe y'agahimbare yo kwigina ubuzima kumwe nayo. Imana ikaba mu bintu vyose by'ubuzima bw'umuntu bishika naho iza mu misi mikuru bagira yo kwigina ubuzima. Mbere n'imisi imwe ikomeye, imisi mikuru y'umubabaro, nkuko mubona natwe imisi mikuru imwe yo mu Kirundi wacu tugerageza kuyiherekeza no kwemera kwacu, tukagomba gusubira kuyibamo gushasha nk'abacuditse n'Imana, naho imwe iriko iragenda izimangana. Jewe sanagiye mu musi mukuru w'ubugeni, sanga ivyo gutwikurura babikuyemo, sinzi ko hari ibintu vy'Imana birimo. Sanga babikuyemo kandi bagira bati oya, kubera ingorane z'uburyo bw'amafaranga kandi gutwikurura buke bica bitwara uburyo bwinshi, ntidushobora kuca tubigira ku munsi nyene w'ubugeni, biba birimwo ububeshi. Baca bavuga ati tubihebe. Ariko iyi misi mikuru na cane cane, naho twumva umenga ni imisi mikuru Imana idirije igihugu cayo, sibo bagira imisi mikuru nkuko umenga igira iti nzobirabira hariya hejuru ndabigende mwigina mu by'umusi mukuru. Niho izanana. Imana irazana mu misi mikuru yacu, cane cane igihe tuyibamwo vy'ukuri dusangiye umutima nayo. Ni misi mikuru no guhimbaza Imana turi kumwe nk'umuryango, ariko bigira nogira ni mu gifaransa tuvuga efficacité nziza igihe umwe n'uwundi mu mutima wiwe aje koko ari mu gihagararo cyo gushaka guhura n'Imana, mu gihagararo kiri mu kuri, mu gihagararo c'umutima mwiza. Naco gituma abisi mikuru myinshi ngo barabanza kwicyorora, nubwo bagira ibimenyetso vy'inyuma, hakenewe kwicyorora mu mutima, gukurayo igihagararo kibi, attitude mbi, kugira ngo ushobore guhura n'Imana. Hari ijambo Yesu Kristo atwigisha akagira ati wahirwa bari n'umutima mwiza, ngo nibo bazobona Imana, nibo bashobora kubona Imana bonyene, nibo bashobora kumva Imana, kuko Imana ntishobora kugerera mu mutima n'umuzirikanyi bizigiye n'inabi, ubwiyorobetsi canke ubundi bubisha bwose muzi bukunze kuba mu mitima y'abantu, bukaza mbere bukinyegeza no mu vyo mu masengesho yabo, liturgia n'ibindi bisaba usanga duhuriramo, amakoraniro, ibikorane, ugasanga harimwo rimwe rimwe umutima mubi, bamwe bakabigira nk'ibigezweho. Umukama akagira ati rero hari imisi mikuru nipfuza gusangira namwe ku buryo budasanzwe. Mu camake ni ya misi mikuru tuzi Abanyisirayeli bahimbaza cane. Hariho Ipasika, hakabaho Ipentekoti, hakabaho umusi mukuru w'isago, hakabaho n'umusi mukuru w'ikigombe c'Imana, umusi mukuru bita Yom Kippur. Ico gihe barafata ibicumuro vyabo bagaca babiremeka ikintu c'igipfizi c'intama, bagaca bakirekurira bakakivugiramwo ibicumuro amajambo y'ibicumuro vyabo, nkuko umenga babisutse kuri iyo ntama, bagaca berekura mu bugaragwa, ikagenda gusambukira mu bugaragwa. Nico bita bouc émissaire. Bouc émissaire, ijambo bouc émissaire ryavuye ngaho.
buke misema zuko umuntu turemeye kivo z'ibintu byose biriko biratuba ko bigoye ni naka niyo bitumye ni naka nayo nyene bayiremeka ibibi byabo ibicumuro byabo bagaca bayirekurira mu bugaragwa kuva ko Imana bagiriye ikigongwe ibicumuro bigiye gusangukira mu bugaragwa muri iyo mfizi y'intama. Turazi yuko ahubwo uwahavuye yikorera ibicumuro byacu akabitwara imbere y'Imana ko ari Yesu Kristo, bikamutuma apfa ku musaraba, ariko kuko atakibi na kimwe cyari muri we arabitsinda akazuka mu bapfuye. Iyo misi mikuru rero ikatwibutsa yuko na cyane cyane inyigisho nyamukuru twakura yuko hariho imyanya y'aho umuryango ukorana kubw'umukama. Nibuka ijambo y'Yesu atubwira ati aho babiri cyangwa batatu bakoraniye ku izina ryanje bari hagati yabo. Ugusenga rero k'umuntu ushamitsemo ugusenga kubiri mugabo ni kumwe mugabo kwiserura kubiri. Hariho gusenga ukwiwawe mu gisabisho cyawe n'Imana yawe, cyo twita prière individuelle. Hariho igisabisho kumwe n'umuryango, cyo twita prière communautaire. Hariho bamwe ushobora gusanga bashima guhera mu gisabisho cyabo bonyene, ngo ni jewe n'Imana yanje sinkeneye kuja hamwe n'abandi. N'abandi ushobora gusanga baba bagomba gusa kwiromaruka mu bisabisho by'umuryango, bikabagora gusenga ari bonyene. Byose birahana, kuko mu muryango dusenga neza igihe umwe wese ukwiwe amenya gusenga ukwiwe. Ariko kandi ugusenga ukwiwanje jenyene ntikwikwiye ntaje kugira ngo umuryango w'abana b'Imana fatanye igisabisho n'abandi, abandi banterure mu gisabisho cyabo, abandi bampe ko kungabirano Imana ibacisha ko jewe ntaronka, kuko byose ntibigarukira kuri jewe. Ariko kandi aya masaramana iziturigiya Imana isabye igihugu cyayo ni uburyo bwo kucyubaka. Igihugu cyayo ntiyashimye gusa kucyubakira ku ndinganizo y'amabwirizwa, oya, iracubaka kandi ku ndinganizo y'imigigwa yindi bahimbazamo ubuzima. Bahimbazamo ubuzima, iyi migigwa myeranda, aya makoraniro myeranda. Cyo gituma no muri Eklezia murabona yuko ibyo bisata bibiri birahambaye rwose. Liturujia murabona yuko ari ikintu Eklezia izirikana ikamara mu mwanya kandi ikarangurana umutima wose, gashaka kubishyiramo isuku n'isura. Ariko kandi murabona yuko yigisha ikitwarika kugira ngo abantu bamenye ijambo ry'Imana rishingiye no mabwirizwa yayo. Ivyo rero ni inkingi zibiri zikomeye zubaka igihugu cy'Imana. Iryo tegeko ry'Imana rituma bose bumva ko bari mu ntumbero imwe, ariko kandi no guhimbariza hamwe ubuzima n'ubucuti basangiye n'Imana kugira ngo bibakomeze. Hari ibintu bidashobora kudushika neza ngo byinjire mu mico n'imigenzo yacu bidaciye mu guhimbaza, mu gusenga. Imana ikabinyengetereza mu bwenge no muzirikanyi wacu. Murabe ingene mwese mbere Imana ikabitumira abantu bayo ati byigisha abana banyu bakiri bato babikurane. Nawe ingene mwese hari akantu kamwe kariko karabagarukamo, ingene mubona abavyeyi bagiye barabigisha gusenga. N'igihe umenga ugiye gutakara ukibuka ikintu muvyeyi we yakubwiye, ingene ku mugoroba mwakorana mukavugisha kure, ingene mwasenga, ingene papa wawe yababyura akabasuka kwa amazi, byuka mugende gusenga. Kamenga rimwe abana ntibatahura ibyo aribyo, mugabo bamaze gukura, uko bagenda barakura niko bagenda baratahura. Ugasigara wumva bikuvyukamo nk'ivy'iwawe. Kubarakanama nibuka tugiye kure, papa yamba yitwarika kudushira ku bimenyetso bw'umusaraba mu ruhanga, akadusabira ngo Imana iduherekeze. Menga ndabibona ndabona umenga ari imbere yawe. Ibintu byo mu bwana ntibitakara.
none rero nibaza yuko aha twakura ijambo rikomeye ry'uko mu bitwubaka nk'umuryango w'abakristo kandi natwe twiyubakamo umwe wese ukwiwe ni iyi myanya y'amakoraniro merana ntimwigere muyafata binenerwe mu buzima bwanyu. Ariko kandi ni Imana ibandanya yubaka umuryango wayo iciye muri ubwo buryo bw'amakoraniro meranda, kuko amakoraniro meranda ntaco yoba avuze igihe abantu n'ubundi badakorana ngo barabe barimbure ku buzima bw'Imana, ubwami bw'Imana buguma bwiyagura hagati yabo. Ibijya tugira mu manama yo kubaka iparuwase, yo kubaka umubano w'Ukristo. Hari abantu uruvise ngo na Yezu ngo yaragenda gusenga ngo mw'isinagogi wawe. Isinagogi wawe ni nk'uko twofata umubano w'Ukristo muri quartier. Ariko hageze bakaduga i Yerusalemu, kugiyo hageze ku munsi w'Imana cyangwa indi minsi tugenda mu mwuka y'imisa tukaduga ku iparuwasi. Abantu mwirengagiza imibano w'Ukristo. Ni kuvuga yuko ntimuba mushaka ko Imana ishikiwe muri kati. Hari n'abategereza kubera mbere ibikorwa bimwe bimwe by'ubuzima by'ukwitwararikana bya Caritas. Caritas abantu baraza bakabesha ngaho ugasanga bariko basaba ibintu badakeneye. Ugasanga ababanzi hariya nibo banzi ibyo bakeneye, boheza bakavuga bati by'ukuri we turamana mu buzima, ibyo ukeneye ni ibi, reka umuryango ugufashire. Ugasanga umuntu hari ibintu adashobora kwifasha, ariko abantu bagiye hamwe bagafasha umwe, ejo bagafasha uwundi, ejo bagafasha, bose usanga bakoze ibitangaza byinshi. Mugabo bose bashaka ko bigwa ku gatwe ka pati fashini. Tugende mu muryango w'abakristo, tugende mu mubano. Oya mu mubano bashaka gusaba ibintu, tugende hariya. Kuko arazi ko aje kumbwira ibitari byo, twagenda hariya baraza kumbwira byo. Umubano ukavura n'abo bantu bahinduye ukuza baracamwo Imana n'ivy'Imana, bakaza baratwara ibintu mugabo ata mutima wavyo bafise. Haro barafata nk'aba no kubaha amakofi nkababwira nti ubwo mwe murumva ivyo muriko barakora imbere y'Imana. Iyo musanga no mu mutima mubi, mwebwe Imana yobabarije igituma ntazosubira gufasha umuntu n'umwe, kuko murababeshi. Ntimufise umutima w'ivyo muriko murarondera. Ntimuzi uwo muje mugana. Ntimuzi uwo muje mugana. Nakaryo keza kugira ngo rero twumve yuko umuryango w'abakristo wiyubaka mu masalamana, agaheza akabandanya mu kubandanya twubaka ubwami bw'Imana. Ntihagire umuntu tworekerana ugasanga arapfa gahwera nawe kwiwe, abakristo bamukikuje, ariko ata n'umwe ashaka kwitaho wundi. Tukaza muri liturgia canke mu bisabisho ukamenya bigarukiye ngaho. Kugira bivuze umuryango w'Imana nk'uko Imana bitwereka mu bitabo bitanu vya mbere vya Musa, hariho kubaka igihugu fatiye ku majambo yayo, ku mabwizwa yayo. Hariho kucubaka bafatiye no kuri iyo myanya y'amakoraniro meranda, imigirwa myeranda, liturgia, amasalamana, hanyuma bigaheza bigatuma bitanaho nk'igihugu c'Imana. Dusaba Mukama kugira ngo natwe ivyo tubamo byose vyo gusenga, amakoraniro meranda, imisi mikuru, amayubire, ahubwo bigaruke bidufashe kubaka koko ubwami bw'Imana muri twebwe, bikomeza umwe wese mu neme Imana yamuhaye. Amen.